Nivyo twese twifuza iterambere, ariko iterambere hari ibyo risaba usanga bikomeye, usanga bishikwako nyene n'abakomeye ndetse n'abihanganye. Uyu munsi rero tugiye kubwira abantu batandatu badashobora gutera imbere canke badashobora gutunga canke badashobora gukira, they never get rich. Abantu ni bande canke ese niyihe mpamvu ituma badatera imbere? Ico ndagusaba ni kimwe, ni gukora subscribe canke sabone uzokurikirana ibiganiro vyinshi vyigisha, haba biva kuri financial freedom canke liberté financière, canke kwigira mu vy'ubutunzi, amateka y'ivyamamare ndetse n'amateka menshi yagiye aranga Afrika. Ndetse ico tugusaba unabisangize n'abandi bashishikaye kubibona. Gute iterambere twese turagipfuza. Iterambere ni ikintu gikomeye ndetse ni ikintu gishobora kuba gihindura amateka umuntu, twese turagipfuza ndetse tugifuza n'ibiri hejuru, ariko kubera ko twese tutabigerako vyoba biva kuki? Bivaye n'ibitabo nagiye ndasoma, ibitabo bikomeye nka Père riche Père pauvre ca Robert Kiyosaki, ndetse n'ibindi bitabo byinshi bivuga kuri financial freedom canke liberté financière canke kwigira mu vy'ubutunzi. Uyu munsi tugiye kubwira abantu batandatu badashobora gutera imbere. Kubera iki badashobora gutera imbere? Ni kubera nuko baba bameze, their habit canke nuko baba bameze bishobora gutuma badatera imbere. Ushobora kubaza ati, mbe umuntu wa mbere adatera imbere ni uwahe? Ico bikoze biraza gutangaza. Abantu wa mbere badashobora gutera imbere ni abantu b'abanebwe, lazy people canke les personnes paresseuses. Impamvu badatera imbere, bizera amahirwe, baba bizeye ko amahirwe azobagwako, ko bayarondera canke batayarondera. Niyo mpamvu batabagishiramwo umwete cane ivyo kurondera amahirwe yabo. Muri iyi si, ico bikoze muri iyi si ntubona ico wifuza, ubona ico waruhiye canke ico waharaniye. Abakabiri badashobora gutera imbere n'abahaters canke abansi bamwe bama baca intege abandi. Hari umuntu kenshi ukunze kubona atakintu na kimwe yigira ashima na gato. Nimba ushatse gukora ikintu ukakimubwira kugira ngo kizofeiringa canke ikintu kizoshika, ariko wakigerageza kumbura ugasanga kiraciyemwo. Impamvu badatera imbere kandi baba babona yuko iminsi yose babona ibibazo aho kurondera inyishu z'ibibazo. Niyo mpamvu badashobora gutera imbere, kuko akenshi iyo umuntu ashaka gutera imbere atora inyishu, ariko atora inyishu y'ibibazo kanaka bihanze sosiyete canke bihanze ikibano. Nivyo bishobora gutuma bimuha uburyo nawe agatera imbere. Abantu bagatatu badashobora gutera imbere ni abantu bari confused canke abantu vyacanze, batagira objectif, ivyo babwirwa bacika intege hakiri kare. Umwe uzobona ko ari ikintu amezi 5 canke agaca asimbira mu kindi. Umwe mu mezi 5 uzobona adanza impuzu bikanka, akaja yasimbiye mu kindi, ndetse ukabona aguma agerageza ibintu vyinshi na kimwe gishobora guca, kimwe ashobora gutebamwo. Mu majambo make ntagira patience canke ntagira ukwihangana muri we. Abantu ba kane badashobora gutera imbere n'aba victim minded people canke abagiriza abandi amakosa y'ubuzima bibabayemwo. Ushobora kubiyagiriza abagenzi, ushobora kubiyagiriza abiwanyu, canke ushobora kubiyagiriza kumbure igihugu, leta canke abandi bantu, canke ukayagiriza ababanyi canke abandi bantu. Aba rero bari victim minded people, batuma bobo ntibemera ko ari responsibility bafise mu gutera imbere kwabo. Bemera yuko responsibility yabo itegeza kugiramwo urundi ruhara rw'abandi bantu. Niyo mpamvu nabo badashobora gutera imbere. Abantu bagatanu badashobora gutera imbere ni people who fear failures. Abantu batinya uruhombo. Abantu batinya uruhombo, batinya gutangura, akabona ati ntanguye hino hava nanigwa, ntanguye ikintu hava nanigwa. Ese naniwe societe yobona gute? Canke ese naniwe abagenzi bobona gute? Canke je no kwibona gute? Usanga afise isoni. Nawe kumbure ikintu cyo kumenya, kunanirwa ni intambwe ya mbere y'ugira success.
kuko hamwe n'abavuga ko ijambo fail n'ijambo ry'icyongereza ari kunanirwa bavuga ngo ni first attempt in learning, bivuga yuko unaniwe ijya mbere ufite amahirwe yo gukora bishije ndetse ukanabikora neza. Abagatandatu bashobora gutera imbere ni people who don't continuously learn, abibaza abantu bibaza yuko ibyo bazi cyangwa ibyo bize bikwiye cyangwa ibyo bashobora kumenya bikwiye, ariko icyo kumenya cyo mu bintu byose uri gukora, mu bintu byose uri gukora kugira ngo utere imbere utegeza kuguma wiga bishya kuko n'isi nayo irihuta, kuko niba waguma uzi ibyo ugira ngo ibyo urabizi uzogumira kuri ibyo nyine usange kumbure abandi baragusize. Ni ibintu bitandatu bishobora gutuma abantu badashobora gutera imbere cyangwa badashobora gutunga. Ushobora kuba umugenzi uzi afite ibintu bitandatu cyangwa wowe ukaba ubifise, gerageza ubihindure, utabihinduye nta namwe uzoshobora gushika. Icyo bikoze ndagusaba ukore subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzakurikirana ibiganiro byinshi byigisha biza kuyaca kuri iyi channel iminsi yose. Nimba warayikoze nawe ushyire ko j'aime, partage na commentaire, hama unabisangize n'abandi bashishikaye kumenya bishobora gutuma atera imbere. Murakoze.